ahora mu kibazo c'imvune ariko ukabona ko yari yamaze kumugarukana ku bikino bwo ku munsi w'ejo. Defense yarimwo abagabo bagera kuri bane, uwitwa Marc Bobel afasha n'uwitwa David Hancho. Kuri kabiri yari Marc Laurent, ibubamfu yari no mugabo Rugano. Hagati mu kibuga hari amazina y'abagabo bagera kuri batatu, Koke uno muhungu Simeon ndetse na Johnny Cardado, ubona ko nawe yari ahari. Batatu bariko basatirizamu yari Antoine Griezmann ku ruhande rumwe, uruhande rw'ibamfu yari Ademora Lookman, nayo nka nimero 9 bari basatirije uno munya Argentine Julian Alvarez. Ku ruhande rwa Michael Arteta ndavuga Arsenal mu izamu nkuko bisanzwe yari David Laya. Muri defense yari amazina agera kuri ane, Gabriel Magalhaes afashanya na Saliba. Kuri kabiri yari Ben White, bafu yari Ikape. Hagati mu kibuga Zubimendi, Declan Rice ndetse na Kizigenda Odegaard yari ahari. Batatu bariko basatiriza mu ruhande rumwe rwariko Martinelli, urundi riko Noni Madueke, bona bandi batakishije uno mugabo Gokles niwe yari karasatira izamu, ndavuga ku ruhande runo mugwi wa Arsenal. Weza kurangira imigwi yose inganyije igisindo kimwe ku kindi. Penalty yabonetse ku munota wa 44 ikosa bakoreye uno mugabo Gokles ayiterekamo neza cyane gose, maze ku munota wa 56 igice cya kabiri Julian Alvarez munya Argentine aterekamo iyindi penalty yaribonetse, ndavuga ku ruhande rwa Atletico de Madrid. Birangira kiki imigwi yose inganyije igitsindo kimwe ku kindi nkuko twari tubyiteze, tuvuga ati nyaboneka aba bagabo ni defense nziza, novuga ati zigiye guhura sino busatirizi ku ruhande rwa bose ntibwari meze neza na gatoyi. Nibyo ku munsi wa kabiri twabonye urukino novuga ati rw'ubusatirizi bwiza ku mpande zose, ariko ku munsi w'ejo amakenga yari menshi, tuvuga ati nyaboneka n'imigwi ishaka kuba ifite defense nziza, ariko izindi mpande sinovuga ko byari ibintu bikomeye cyane gose. Birangira imigwi yose inganije igitsindo kimwe ku kindi, Arsenal kimwe, Atletico de Madrid kimwe, imigwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi mu rukino rwo gutangura muri UEFA Champions League. Yes, n'urukino benshi bariko bavuga bati uko biri kose ntituza kubona nk'urukino twabonye ku munsi wa kabiri rwavuyemo ibitsindo bigira kuri 9, kuko benshi baravuga bati ino migwi ni migwi isanzwe ifise nka systeme imwe pour le moment. Umwe twanayivuze ku munsi w'ejo abizobereyemo n'ivyi wiwe, uyundi nivyo tubonye atanguye kuzarakora, sinze kubera ubwo bacanka iki, n'abantu berekana ko abantu bakunze kuzibira. Ariko twabonye Edgar ku rukino rwo ku munsi w'ejo, match gitangura urukino rwari guguruye ku mpande zose, hari abaratakana bakataka, ariko warabona yuko defense nziza zarabafasha gose. Ni igice cya mbere twabonye kitaduhaye ibintu bikomeye, kuko twabonyeho tir cadre imwe ya Julian Alvarez, mupira mwiza cyane gose kabisa. Burya no mugabo kikina guciriyemwo David Raya yabamunyeza mwiza cyane, mwiza gose. Tubona rero igice cya mbere kitaduhaye ikintu gikomeye. C'est vrai barashoboye aba Arsenal kuronka penalty, novuga yuko kukosa bari bakuriye umugabo nyene Victor Gutierrez, ubona yuko yaramumeze nk'umukorako amusunika gatoyi u David Hancho, hatanga penalty umuhagarikizi baronka igitsindo vers la fin ya première mi-temps. Ariko nta kintu gishemeye twari twabonye muri première mi-temps, uretse yuko imipira baragira ama contre attaque yo Alvarez bagora Demora Lookman ama occasion, ariko je nabonye Atletico de Madrid ronka ama occasion menshi ishika imbere gose usumvya Arsenal. Tukabona yuko Arsenal ari ukuntu harabakiye bamwe tutabona, kubona nka Odegaard vraiment nta bishemeye byatari yatanze. Umukinyi yagiye araboneka gose n'uyu mukinyi Madueke yaragerageje kugorana, ariko nawe nivyiwiwe rakubagana, ariko hari gihe bihera nabi. Ukabona umukinyi yamaboneka ninde ni Declan Rice, yaragerageza gakwira hose akorganiza gatanga hari yatikira Martinelli, na Martinelli agerageje kabisa kuko aranyaruka, na defense yabo nziza hari Magalhaes na Basaliba. Rero novuga nti igice cya mbere nticyagenze ikintu gikomeye cyane gose, barongitse gitsindo kimwe, tuvuga tuti
iyi Atletico Madrid iraza kugaruka turabe ko ibihindura iragaruka irabihindurira bataka kabisa irabataka ariko defense iba nziza Alvarez arabagora bamwe baronka amakarto mu nyuma baronka iyo penalty ku kuboko kwa gufashwe na Ben White bari penalty bayishiramo inyuma iyo penalty bashizemo Arsenal twarayibuza Arsenal barayataka Arsenal barayisura barayataka warawe na occasion yaronse uyu Ademola Lookman yarigira yishireyo ariko Raya aramutumbereza arayifata amashuti bakubiswe wa Mori nabinjiye ariko navuze ni Arsenal no kuri mu mbabara abakunzi ba Arsenal uravye ingene yatanguye comme une équipe gushika no Arsenal ntiratsinda muri 13 match imaze gutsinda inkino 10 inganya zitatu nta rukino na rumwe iratsindwa ariko ukaraba iyo equipe tubona yuko ikomeye vitwe wikomeye entre parenthèses ikina nka kurya nubwo nka burya Atletico Madrid kagugurukana bime birenze kavuga ati iya Arsenal ni ya bure kabisa naguciremo kigitura aho nyene est-ce que iyi Arsenal nivyo n'urukino bakenye ku munsi w'ejo urabona umusaruro bwaki resultat yarose ku munsi w'ejo zoba zibavugira mu rukino rwo gusubiriza canke ntibirarangira ntibirarangira ariko ivyo Arsenal yerekanye ni gake n'ukuri uzobona no muri La Liga ni gake uzobona Atletico de Madrid igusumbya possession yari isanzuye gose ukona ko Arsenal waraburaho ba n'ikintu nabonye deuxième mitera bagoye cyane premier mitera ukuntu basa n'abagabura bamwe barataka abandi bakataka ariko muri deuxième mita Arteta arabona yuko vyanze sinzi ko kibo barushe agira remplacement ukiyabona na remplacement meza kuko yakuyemo attaque yose ashiramo shasha akuramo Martinelli ashiramo Trossard akuramo Gyökeres ashiramo Gabriel Jesus akuramo Madueke ashiramo nde ashiramo Saka yari haciye umwanya akuyemo Odegaard yinjira Eze ukabona yuko abayinjize n'abantu kabisa bari plus offensif bagira bazana ikintu ariko zero shows nta kintu na kimwe Saka yagiye gufasha hariya Gabriel Jesus nta kintu na kimwe Trossard nta kintu na kimwe Eze go yaragerageza ko yinjiye avant yabo ariko abandi yabari futu kabisa ukiyumva none izo remplacement agize ziza gufasha naco gituma ariko rabataka yavuga ati reka ndabe yuko uyu Mosquera mushiramo aze gufasha urumva rero cyumvikana iyi Arsenal urayobegwa ivyaye ingere bimeze iyi match retour narababwiye kuri Sporting baragiye muri Portugal baravuga ngo reka ntidutsindwe ariko twigenze neza Imana irabafasha baronka utsino kimwe ariko urabona yuko vyabagoye Emirates vyarabagoye cyane gose uno munsi uri kuraba Atletico de Madrid ingene imeze peut-être uravye abakinyi sinzi ko zoba yagarutse Barrios ariko ntaco abakinyi b'inyuma bari bahari bameze neza ukara iyumvire Arsenal umenga yari ifise tirikadre zinga imwe tirikadre zigera kuri zibiri urumva wowe umbwire yuko tirikadre zibiri kuri Arsenal kandi sizazi ni ngo ziteye ubwoba nika kabisa hariyo iyo dushizemo imwe ya Mosquera yakubita arayikuramwo Jan Oblak iyindi umenga yari imwe ya umenga ari wa mutwe wa uyu Madueke nta bintu bikomeye Arsenal yerekanye ariko Arsenal equipe nziza ariko ndakunda kubwira Edgar kuri Atletico de Madrid attaque yabo nabonye iri hejuru gose ya Arsenal match nziza y'umukinyi w'Ufaransa Griezmann avuga ati yari match iwe ya nyuma Wanda Metropolitano biko biravuga yuko ariyo match iwe ya nyuma match ni ya nyuma muri Ligue des Champions urumva rero cyumvikana uwo mukinyi avuga ati genda basezere neza kabisa yakinye match nziza ba homme du match urone ko yakinye ukino gwiza cyane gose en fait kikina guciriyemwo burya nakazi ubona no mugwa Atletico de Madrid ukurakora nisutiye ku mukinyi wabo Antoine Griezmann bavuga ati nibyo uno mugabo periode yari ngaha
nk'umukinnyi yatubereye mwiza top scorer wuriya mugwi wa Atletico de Madrid afite ibitsindo byinshi umwaka yahava aja kwa Barcelona La Liga yagiye kwa Atletico Madrid nta mahirwe afise umugabo nubwo ibikombe yagiye bica bivaye bavuga ati re uno mwaka wa nyuma nivyo agiye kwerekeza mugwi wa hariya muri Major League Soccer ni yagiye gukinira umugabo akavuga ati nyaboneka nk'ubuyota haduhaye ino Ligue des Champions akava nk'uno mugwi ariya twahukanye kiyagoye ari yoba sose nk'umu legend kuko uno mugwi umaze gutsindwa muri final inshuro zibiri basindwa na Real de Madrid kandi uno mugabo yari arimo nyene kunyene yari arimo bavuga ati Griezmann rero ino sezo tumusezere neza tumuhe Ligue des Champions ariko biragoye kuko ino step nibyanka nibyana kunda bakayirengana biraboneka mwajya ama club manini ndavuga Bayern Munich na Paris Saint-Germain izobandanya samahirwe nk'ibice 80 gutakora Champions League nuko finale ni match imwe kandi uno mugwi Atletico de Madrid wanashima mu zisigaye experience zo kina finale za Ligue des Champions dos ivyo tuba turavyiho uno mugwi ushaka kuri imbere kuri ziya nabonye za Bayern Paris Saint-Germain ariko bya binakina byo kudefanda zibiri iyi equipe bashaka kuyigurukana gusa ndavye vraiment c'est vraiment honteux kuri Arsenal equipe ishobora kuba yatanguye saison kurya equipe yakinye naba ikabatsinda 4-0 igikina umupira wuguruye abakinyi babandi nyene umukocani wa wundi nyene none hahindutse iki habaye iki kugira ngo mwisange mumeze kurya Arsenal kuko match mwakinye mwabatsinze 4-0 mubasumvya abakinyi ari babandi nyene none hahindutse iki s'il vous plaît kugira ngo mwisange mukina kurya mwisange muko mwigenza kurya Arsenal nukuri uravye muri Premier League bakina muri Champions League no munsi bagenda mu buryo nyene butangaje bokowe kabisa nkabokowe mu muriro kabisa baca mu byago funganye gose kabisa rero Arsenal akirukino rubi Arsenal yigenje nabi ahubwo habuze gato nivyo Arsenal vers la fin ya deuxième ya match barazanya ku kantu ko kwataka iki les 5 dernières minutes nijya babongeye ariko narabonye Arsenal kabisa umuntu yovuga ati match retour ni match nshasha azoba ari ntoto 0-0 harya nta kuvuga ngo yarabutsindiye hari bazotangura rushasha turavyo Arsenal revyo uri Emirates Stadium Eske tu imbere ko tuva ku kino kiki umuheje wo kuno gusubiriza Arsenal nivyo yanganije hanze kandi uvuga ati ni ntambwe ikomeye bateye kuki Atletico de Madrid twibukanye ko yasezeye FC Barcelona mu nkino za Coupe du Roi isezera FC Barcelona nziza mu nkino za Ligue des Champions eske umusaruro wabonetse uno munsi uno mugoroba ubwo Arsenal ishobora kuba yateye intambwe gusumba ibyo Atletico de Madrid yakoze je ku bwanje Arsenal nta ntambwe yateye kuko nimba kunganyiriza hanze c'est vrai nziza ariko equipe ni yihe ni Arsenal equipe kuva Champions gitangura mu kibazo ca mbere equipe mu ma equipe yose itaratsindwa iyo equipe yo kwigenza kurya iyo equipe ni yani tuba tuze Edgar iziga bwati iyi match turayitsinda ibisigaye hariya tubirangiriza ngaha nibi za Bayern zigira nizi za Paris Saint-Germain gusangi wayo watugutsindiraho ariko ari Arsenal ukaza ngo jengiye kuzibira ngo ngende hari iwacu nyabwize kuri Sporting nibahaswe muri kuri Sporting rero ibi sinova ngo Arsenal ngo yakoze ikintu ciza nta ciza yakoze guhishize muri danger kuko hariya urukino zuba rushasha nta kintu bakuyorega ngaha yego banganyije ntibatsinzwe ariko bagiye iwabo muhirama ari muhira ariko twarabonye niyo bari muhira nta cyataro kicerekana rero Arsenal isize muri danger ngaha urukino ibidasiguritse n'ivyo ikintu nataora tiki nuko uvuze ngo Arsenal isize muri danger sibyo ariko yabirangije eske ubaza ko ari samahirwe angana gote yo gutsindira Wanda Metropolitano amahigwe je nakubwiye yego Atletico Madrid iri muhira rero n'amahirwe Arsenal FC gutsindira Wanda ariko ubu
uburemere bwa Arsenal n'ubwa Atletico Madrid sinobunganisha nagusigu ndakubwira ati indiko ndabona guheza match nkaya utaratsindwa uwo mukinyi wamutsinze ibitsindo bine urumva nukuvuga ko umusumvya nubwo umusanzi wabo urakinye ikintu ciza muranganyije n'ukuri ni ciza ariko Arsenal nubwiri wabo tumaze match zingahe tubona itsindigwa iwabo inganyije iwabo canke ubona yuko itigenza neza itsinda bigoranye iri wabo nico gituma mvuga ni aha iyi match izobagora vraiment kuko nta kintu gishemeye Arsenal yatweretse gico yatweretse kuri match yabahuje nabo yabine kubusa rero mvuga ni bazoba ari muhira iyo avantage yo kuba muhira barayifise ariko gushika no munsi tumaze kubona izi za Bruno Mars batsindira muhira ejo bundi Newcastle bayitsinze babizi yashu bari muhira tumvikana si kintu coroshe kuri Arsenal nubwo biri muhira uno munsi roje yabo ntituzi ingene bisigaye bimeze umuntu ari yumvira ati none we wabaye iki kugira wisange muri ivyo bintu wewe uri equipe yakira neza kuva Champions gitangura uno munsi uri kurayisozera ukina umenga ntituzi ivyo wakinye wisanze gute bigenze gute rero aha James amakiga kuri kuko ico nabonye Atletico Madrid ifite attaque nziza atabakinyi bagize ikibazo bashore kuzoza Alvarez yarabago nuko Arsenal ifite defense nziza ariko ari utuerere bakora ejo bundi warabonye erere yahatse kugira uyu mugabo Magalhaes ariko Imana iratabara umupira mukuta mu mugongo uraduga rero mvuga nti aba ni equipe ubona yuko uri hamwe barataka baradefanda baragira iki baritanga bose ukabona Rugeri hari yiruka ukabona Marcos Alonso no bukinyi nabonye nyaruka gose kabisa aba bakinyi ba David Hancho baritanga ba Makpubil bakitanga ariko na Arsenal ukabona yuko Declan Rice ariruka ariko Odegaard yarasubiye inyuma na Odegaard cyo kuvuga ati ngo afate amasolution avuga ati ibi vyanse ndabigira ukuwapi hari amaduwe aracaragiza hagira ibiragorana ariko ntaco bishikako Martinelli vyaranse hariya Dukeresi wewe sinzi turindire sezi ikurikira nta vyatararatweka uno munsi cyo mbona Arsenal genderako c'est la défense et le gardien nico kintu cyo batabara du rero ubona ko bashaka kuzibira paronse gatsindo kamwe baje kuzibira baje kuzibira none nkibo nkiyo je kuzibira wayikora kuri Paris Saint-Germain biragoye gose urumva rero ivyo mbona attaque ya Atletico Madrid yabaye nziza ariko ihora defense ikomeye nari nziza babona bigitsindo kimwe eregi iyo match nta bintu byatari byabonye nsemo penalty zibiri ku mpande zose ariko tukiraho kuri penalty nyene kiki hari penalty yateje no mbwa ati ruhagarara match girihere skigi hari penalty cyangwa ne penalty ijya penalty turabona yuko yaravye penalty zatanzwe ndaba n'igitatanzwe ndavuga ati sha ko biri kose ahubwo n'ijya penalty je ya Arsenal yanabonye kabisa ijya urazi ko yarimo igifungu gusuma ijya babi yego kabisa ariko ijya nayo umupira yawukoze ko eze hama David Hancho araza kandi amera nk'uje yawumutanze ariko arbitre avuga ati uko yatemvye nivyasigura ingene ijya ingene yamushikiriye Ibiro ati ni kintu kiri leger ukura tamushikiriye neza urazi ikintu nabonye impamvu ujya penalty tayitanze musanzwe raba direction y'umukinyi voilà aba umupira warugiye sivyo ntiyagiye no gutsinda ariko oya erega kwabaye ukukorako ni kwa kundi wisanga uri mukora mbone sino waraba direction ya eze neyo kuja gutsinda igoli kabisa rero sivyo waravye ariko uravye ku mafoto urabona umenga yamukoze ko gato yamukoze ko ariko nta danger ariko kandi eze yamutanze ball eze yawutanze yashitse ya Rotar yagize Rotar ariko sinzi rero arbitre avuga ati yamukoze ko regime si cyane gose bisigura kandi n'umupira eski yaragiye kuwutsinda sinzi ibiri baravye kandi ikindi naco kiki wigize inkino za demi final amakosa atari yose yo kuvuza no gutanga penalty inshuro zibiri ahubwo yari ishuri igira gatatu ikindi naco
ufite demi-finale none Ligue des Champions yari mu mashampiyona ibi byozanye saga ukundi ugina Ligue des Champions umuhagarikizi yakoze yavugije urukino mu buryo bwiza je niko nobibona nibaza yuko sinuravye position maye mukinyi nka Eze ukarabiyo ari karaja ukarabiyo yarajanye umupira ni penalty babimwe kandi byarabakuye muri match kabisa byarimo saga nini kabisa byarimo ibintu bikomeye ariko l'arbitre afata decision ariko ni match atakintu gicatare twabonyemo ahubwo twabonye Arsenal yahazwe kuko kumbwira Arsenal ni equipe tuzi entre parenthèses yo match vyanse barondera ama corner Arsenal ose corner imwe rukumbi Arsenal yarushijwe ivyemere ipe yarushijwe imwe rukumbi cyumvikana iya Atletico Madrid ku bwanje yabaye nzizi wabo yabaye ibitsindo vyanse nuko vyanse kuboneka ariko ku bwanje yakinye neza kabisa yagwanye face à une équipe itaraperdana match nimwe face à une équipe tuzi yuko ari nziza gusumba izindi pour le moment ariko bisanze ahantu bakina ibintu bitabaho tutari tumenyereye rero ndabona Arsenal ego irafise match retour iwabo iracyafise amahigwe ariko hapa Arsenal ari ukuntu kabisa ubona yuko ivya Arteta ubwo babwiwiwe to utar bizomukorako bizomukorako bakunzi ba Arsenal umve ibi ariko aragenda arasunda buhoro muri ivyo binatsinda kamwe akabona ati ndaganyije cyane atsinze kamwe ndakubwiye ubwo babwiwiwe to utar bizomutekurukana avuga ati je ibintu je vyanse asanga atsinzwe match atari gutsindwa asanze yegarize match atari kwegariza kuko nk'ibishobora kumugwako ugasanga aracaziga ama match muri Premier League ugasanga nka Fulham iragira mugoye hama kuri match rotu Atletico Madrid mukuyemo ni example ntanze fatira mukuyemo canke baranganyije bikoze kuri za penalty barabana je Atletico Madrid ashitse muri Premier League arabaka equipe kamwe kamugora baranganyije City urazi kwidahagarara uyu mugabo sinzi ushaka kumugora kuko nubwo ati ariko agira insozo ya saison itari nziza par rapport ko yatanguye ubona ko ni equipe nibyo nikina yisanzuye uvuze ko umugwa Atletico de Madrid nibyo ku munsi w'ejo wasumye na poste ukabona ko no mugwa wa Arsenal kabisa umusaruro kuragira mwino misi mino frère saison nibiriko biba byiza cyane gose witwa Julian Alvarez yabaye mukinyi wa mbere kiki wakini umugino bwacyo Atletico de Madrid akwije ibitsindo 10 mu nkino za UEFA Champions League kuva no bwacyo no mugwa wabaho muri Ligue des Champions saison imwe ibitsindo 10 Edgar uyu mukinyi n'umukinyi nabonye akazi yakoze rega David yataba mwiza Arsenal yajya byinshi yagoye defense ya Arsenal arayigora burya bagiye gutora gahengo ko avuyemo yasosagiza akabazo gato ariko bavuze bati nta kibazo turotura zoba hari Diego Simeone yavuze ati match hoto kwa kabiri azoba hari rero uyu mukinyi icyo novuga n'umukinyi mwiza cyane gose burya umuntu azobutombora akamuronka biragoye ko muhunga bandaniza kwa Atletico no mwaka biragoye ariko ku mafaranga mukenera ko ni menshi uyu n'umukinyi kuri attack ari technique physique murona kwa gwana arafisa amayeri kabisa aragorana kabisa nibaza yuko ku myaka yiwe cyangwa uravye kuri tayi wiwe mu bataka ntagize babataka bakomeye bahari batatu Kane, Harry Kane na Haaland hamwe na Mbappe uyu ndamushira ku rwego rwande rwabe na Osimhen n'abantu bingwanyi agenda ari akagwana akagaruka ari akagwana kandi ikoma extra individuel umuhungu ari hejuru uyu muhungu arakaze cyane raba nkujya mupira yateye minota 15 ya mbere urawa defense bari kumwe Arsenal nagere yahindukiye arabaterana n'umupira uyu muhungu arakaze abona ko Osimhen kabisa n'abakinyi ubona yuko kuri attack bafise igisiro kitabonetse aritanga ibishoboka vyose uyu mukinyi avuga ni FC Barcelona kuramurondera yo mutombora yoburonse umukinyi mwiza kandi mbona ko yoba kikujwe neza ukikujwe na Rafinha ngaha na Lamine Yamal
uyu mukinyi wakomeye cyane uyu mukinyi mwiza cyane gose Atletico de Madrid ifise c'est vrai kuri we uyu mukinyi amaze kugira show kuza ngaha yarigeze kugira hoga aravuga ati yes naza muri uyu mugwi parce que n'umugwi yego ntaca ataratwara Premier League arayifise Copa America arayifise Coupe du Monde arayifise na Champions arayifise na Man City hariyo sezo yigeze kugira nziza sezo batwayemo Coupe du Monde City yarose Champions League igira Premier League gafe yaregeranye ubukombe bwose uyu mukinyi ntaco dafise ariko arafise tala kabisa nko muri Argentine kumutanguza kwa Scaroni uyibazo higaro na Martinez Lautaro oya Nivafise Lautaro nawe ni mwiza Nivafise kiki ariko unye mu nkino bariko barakina uyu ni watangura actuellement uno muhungu ni mwiza gusumba bose gusumba Lautaro kabisa uko Lautaro raba n'imyaka afise urya n'ingwanyi nibyo siyo hari ugivuga tekana bengi minota 30 asoze rukino watanguje no mupeti ijya equipe Argentine bimeze neza uyu mukinyi kabisa Juan Alvarez none bibaza ko ba Messi ni bagiye gusohoka muri ya mugwi abarotero n'abagenda nawe barashobora kugenda ko uno muhungu azosigara hese uri ya mugwi mugevye mukundira uyu muhungu arakomeye cyane gose arakomeye gose Atletico Madrid ifite attack imeze neza uyu muhungu Guillermo Simeone uko yaciye avamwo Lukman ameze neza bafite na bando tushe nziza kabisa ubise Alex Baena ukagira ababaniko Gonzalez ukagira aba Sorlot n'abakinyi beza rero novuga ni Atletico Madrid yakinye umupira mwiza tutabuye kuri Arsenal yagize izo tirikadre zibiri bo bagize zitatu nitwabonye ibintu bikomeye cyane gose ariko twabonye match yugaye kuko bose bafite ama defense akomeye barazibira hariza yuko match turi ku munsi wa kabiri tuzobona match ryoshe ariko Arsenal kabandanye ivyo yagize nije tumenye rimaze iminsi igira Arsenal iravayo Novuga ati muri conference de presse nyuma y'urukino n'uwitwa Antoine Griezmann no mu Faransa yageze ati icyifuzo canje ca mbere no gushika muri finale ya UEFA Champions League ati naronse uburyo bugira nko kuri butatu bwiza ariko sinashoboye guronka igitsindo na kimwe atiriko uko biri kose kuriro gusubiza ati ndizera ko nzobikora kandi bigende neza cyane gose Diego Simeone ati Julian Alvarez ni hazobari mu rukino go gusubiza nibyo yasohotse babaye ariko ti nta gukekeranya na kumwe ku munsi wa kabiri azori tayari ameze neza cyane gose kana ko n'urukino nibyo gwari kurakinwa umuco wo gutangura hari ya Wanda Metropolitano umugwi wa Atletico de Madrid wari wakiriye umugwi wa Arsenal de Gunners rendez-vous ni ku munsi wa kabiri ubona ko hari ya Emirates Stadium mu Arsenal nibyo mu gusubiriza ninda zorengana hagati ya Arsenal ndetse n'umugwi wa Atletico de Madrid hari ya kuri YouTube mutubwire kabisa mubona gute mu rukino rwa yubaye ariko witwa Antoine Griezmann niwe yatowe nka homme du match niwe yatowe nk'umukinyi yaranze urukino tuva ngaho mu nkino za UEFA Champions League kiki twerekeza no mu zindi nkino zitegekanijwe uyu munsi hariya muri Europa